Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 4 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Muri kano gatondo turababwira ko igisirikare cy'u Burundi cyaraye kibonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Abarwanyi ba M23 baraye batanze isomo rikomeye cyane ku gisirikare cy'u Burundi. Amakuru yizewe yamaze kumenyekana mu gisirikare cy'u Burundi. Amakuru arimo kwemezwa n'amasoko yacu muri M23 aravuga yuko Koloneli Nshimirimana w'igisirikare cy'u Burundi batazira Foudre cyangwa se Inkuba yafashwe matekwa n'abarwanyi ba M23 mu mirwano ikomeye cyane yarayibereye ku mupaka wa Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo, Koloneli Nshimirimana batazira Foudre w'igisirikare cy'u Burundi yacakiwe matekwa n'abarwanyi ba M23 mu mirwano ikomeye cyane yabereye ku mupaka wa Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe aravuga yuko Koloneli Foudre w'igisirikare cy'u Burundi yafatanywe n'abasirikare barenga 17 b'igihugu cy'u Burundi. Amakuru akemeza yuko bafatiwe mu micungararo y'igisagara cya Kamanyora ubwo urugamba rwari rukomeye cyane abarwanyi ba M23 barimo guhangana n'igisirikare cy'u Burundi. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko abasirikare b'u Burundi bakomeje kwita kuri songoye ku rubuga rw'imirwano. Abasirikare b'u Burundi batangiye guhunga urubuga rw'imirwano. Abasirikare b'u Burundi batangiye gusubira inyuma kuko M23 ibamereye nabi. Mu ijoro ryakeye abasirikare barenga 240 b'igihugu cy'u Burundi baguye ku rubuga rw'imirwano mu kibaya cya Rusizi. Ndasubiramwo, amakuru yamaze kumenyekana aremeza ko abasirikare b'u Burundi barenga 240 baraye baguye ku rubuga rw'imirwano mu micungararo y'igisagara cya Kamanyora ndetse no mu kibaya cya Rusizi. Ni mu mirwano ikomeye cyane yashamiranije abasirikare b'u Burundi ndetse n'abarwanyi ba M23. Imirwano kandi yatangiye no kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Muri aya makuru yacu turababwira ko ibibombe byaraye biguye mu gihugu cy'u Burundi byahitanye abanyagihugu 3 nk'uko amasoko yacu arimo kubyemeza. Ibingibi nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko igisirikare cy'u Burundi cyaraye gikoze inama ikomeye, inama y'urugamba. Amakuru aremeza ko General Neva yateguje abasirikare ko bagomba kurwana umuhenerezo kandi ko batagomba kwemerera M23 gukomeza kugenzura agace ka Kamanyora n'umujyi wa Uvira. Mwijoro ryakeye ku igenekerezo rya 3 rishyira igenekerezo rya 4 mu gisagara cya Gitega habereye inama ikomeye cyane y'abajenerali. Amakuru aremeza ko iyi nama yari irimo kwiga ku mutekano w'igihugu cy'u Burundi nyuma yaho ibibombe byatangiye kwitura mu gihugu cy'u Burundi bitewe n'agasomborotso ndetse n'ubushotoranyi bw'igisirikare cy'u Burundi. Ku munsi w'ejo indege z'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'indege za FARDC zahagurukiye i Bujumbura maze zirasa kuri M23. Abarwanyi ba M23 nabo barashe mu gihugu cy'u Burundi. Intwaro z'u Burundi zishinze mu gihugu cy'u Burundi ku mupaka w'u Burundi na Kongo nazo zarashe muri Kongo maze zirasa ku barwanyi ba M23. Mu gusubizanya rero ibibombe byaguye mu gihugu cy'u Burundi. Inama y'igitaraganya y'abajenerali ndetse n'abandi bategetsi bakomeye mu Burundi yaraye iteranye yemeza yuko bagiye kurwana intambara ikomeye. Ndamenyesha Barundi ko intambara irimo gusatira igihugu cy'u Burundi ndetse imyanzuro yavuye muri iyi nama nuko ubutegetsi bwa Gitega bugiye kurwana urugamba rukomeye n'abarwanyi ba M23.
Imyanzuro yavuye muri iyi nama ndetse n'ibyabereye ku mupaka w'u Burundi na Kongo nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi yo mu gatondo k'igenekerezo rya 4 turababwira ko Perezida Tshisekedi yabuze ayacira n'ayamira. Perezida Tshisekedi ibihugu by'amakungu bikomeje kumusaba yuko yaganira n'abarwanyi ba M23 ariko akomeje kwinangira, ahubwo akavuga yuko ngo azashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Muri aya makuru yacu turaza kubabwira ko Tshisekedi ibintu byamukomeranye ndetse bikaba byatangiye kuvugwa yuko ashobora guhunga igihugu. Biravugwa yuko Tshisekedi ashobora guhungira mu gihugu cy'Ububiligi, ayandi makuru akavuga yuko ashobora guhungira mu gihugu cya Angola. Ibi nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu yo mu gatondo kandi turababwira yuko ibintu byayangaye mu gisagara cya Bujumbura. Abantu benshi barimo gutabwa mu mvuto, cyane cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega. Barimo gutabwa mu mvuto bagirizwa gukorana n'imigwi y'iterabwoba ishaka gutembagaza ubutegetsi bwa Gitega. Muri aya makuru yacu kandi turaza kugaruka ku makuru mashyashya yitabwa muri yombi ry'umugabo akomeye mu gihugu cy'u Burundi, umushingamateka Agathon Rwasa. Ntucikwe rero ntujye kure, ibi byose tugiye kubigaruka ko idonido muri aya makuru yacu. Niba utarafyonda subscribe, aka ni akaryo keza ko kugira ngo ubikore. Manuka munsi y'iyi video ureba ahantu handitse ijambo subscribe canke sabone, maze ufyonde ko kugira ngo uzajye uronka amakuru yacu. Nkuko nari nabibabwiye mu mfunyapfunyo, igisirikare cy'u Burundi gikomeje kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. Ibyago bikomeje kwiyongera mu gisirikare cy'u Burundi nyuma y'urugamba rukomeye rwabaye ku munsi w'ejo rugahanganisha abarwanyi ba M23 ndetse n'igisirikare cy'u Burundi ku mupaka wa Kongo n'u Burundi. Amakuru yamaze kumenyekana aremeza yuko Colonel Nshimirimana w'igisirikare cy'u Burundi bakunze gutazira foudre cyangwa se inkuba yamaze gucakirwa amatekwa n'abarwanyi ba M23. Ndasubiramwo, amakuru yizewe aremeza ko Colonel Foudre w'igisirikare cy'u Burundi yafashwe matekwa n'abarwanyi ba M23. Bamufatiye mu micungararo y'igisagara cya Kamanyola. Amakuru aremeza yuko yaguye muri ambushi y'abarwanyi ba M23 ndetse akaba yamanitse amaboko ari kumwe n'abasirikare 17 b'u Burundi. Amakuru aremeza neza ko Colonel Foudre ariwe warurongoye imirwano muri kariya gace. Amakuru akemeza yuko abasirikare benshi b'u Burundi baguye ku rubuga rw'imirwano mbere gato yuko Colonel Foudre nawe agwa mu gico cy'abarwanyi ba General Makenga. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza neza ko Colonel Foudre yamaze gucakirwa n'abarwanyi ba M23 bakaba bamwerekeje mu bice bya Bukavu. Amakuru aremeza neza ko Colonel Foudre yamaze kugera mu mujyi wa Bukavu urimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Hari amasoko yacu yizewe muri M23 yamaze kwemeza aya makuru, ndetse bikavugwa yuko Colonel Foudre abaye undi musirikare ukomeye w'u Burundi ufatiwe ku rubuga rw'imirwano n'abarwanyi ba M23. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 3 ukwezi kwa 3 habaye imirwano ikomeye cyane ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Abasirikare b'u Burundi bashinze intwaro zabo ku butaka bw'u Burundi maze batangira kurasa kuri M23 iri muri Kongo. Habaye uguhererekanya urufaya rw'amasase ndetse n'amabombe. Amakuru yizewe aremeza ko ibi bombe byaguye mu gihugu cy'u Burundi byahitanye ubuzima bw'abanyagihugu. Amasoko amwe namwe aravuga ko abantu 3 bitabye Imana, ariko ayandi akavuga ko abitabye Imana baba ari 2 gusa. Icyamenyekanye nuko amabombe yaguye ku butaka bw'u Burundi kandi ko abaturage batangiye guhunga ibice byegereye umupaka w'u Burundi na Kongo. Ubwoba ni bwose mu gisagara cya Gitega ndetse birimo kwibonekeza ko abaturage babibona neza ko intambara yamaze gusatira igihugu cy'u Burundi. Ku munsi w'ejo abaturage baturiye umupaka wa Kongo n'u Burundi batangiye guhungira i Bujumbura. Muri komine Rugombo abaturage barahunze kubera imirwano yari irimo kubera mu gace ka Kamanyola.
Amakuru kandi aremeza ko abasirikare b'u Burundi nabo bamerewe nabi cyane bagatangira kwirukanka basubira inyuma. Amakuru akemeza yuko abasirikare b'u Burundi barenga 240 baguye ku rubuga rw'imirwano mu kibaya cya Rusizi ndetse no mu micungararo ya Kamanyora. Ndasubiramwo, abasirikare b'u Burundi barenga 240 nibo bimaze kumenyekana ko baguye ku rubuga rw'imirwano mu gace ka Kamanyora ndetse no mu kibaya cya Rusizi. Ni mu mirwano ikomeye cyane yashyamiranyije igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abarwanyi ba M23 mu micungararo ya Kamanyora ndetse n'ikibaya cya Rusizi. Barundi kazi ndetse namwe mukurikiranye amakuru yacu yo mu gatondo k'irigenekerezo rya 4, ndabamenyesha ko abasirikare b'u Burundi bakomeje kwitakura isongoye. Ibyago bikomeye cyane bikomeje kugwira abasirikare b'u Burundi. General Neva akomeje kumarisha abana b'u Burundi. Amakuru yizewe aremeza neza ko inkomere zabaye nyinshi, abarenga 300 barakomeretse ku rubuga rw'imirwano. Hagaragaye imodoka za ambulance z'igisirikare cy'u Burundi zirimo kwirukankana ibiziga by'abasirikare b'u Burundi zibijyana i Bujumbura. Amakuru kandi akemeza neza ko amakamyoneti y'igisirikare cy'u Burundi akirimo gutunda ibiziga by'abasirikare b'u Burundi baguye ku rubuga rw'imirwano mu micungararo ya Kamanyora. Mu mirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 3, abasirikare b'u Burundi babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Abarundi barimo gukubitwa mu buryo bukomeye ndetse hari ubwoba ko intambara ikomeye cyane yabigiye gusatira igisagara cya Bujumbura. Mu Burundi ubwoba ni bwinshi. Amakuru aremeza neza ko M23 ngo yabigiye gutangiza ibitero byo kwihorera ku basirikare b'u Burundi, ndetse ubutegetsi bwa Gitega nabwo bwatangiye kudagadwa nyuma yo kubona yuko M23 irimo kurusha imbaraga abasirikare b'u Burundi. Nk'uko nabibabwiye mu mfunyapfunyo, mu ijoro ryakeye ku igenekerezo rya 3 habaye inama ikomeye cyane y'abajenerali mu gihugu cy'u Burundi. Ni inama yabereye kwa Ntare Rushatsi mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aremeza yuko abajenerali ndetse na Perezida General Neva babonye ko ibintu bikomeye cyane ubwo ibibombe byari bitangiye kugwa mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru avuga yuko General Neva yategetse igisirikare kurwana umuhenerezo ndetse bagakora ibishoboka byose bakagenzura umupaka wa Kamanyora. Muri kano gatondo imirwano ibyutse irimo kubica bigacika ku mupaka wa Kamanyora. Nubwo igisirikare cy'u Burundi cyaraye gitakaje abasirikare benshi, muri kano gatondo imirwano yongeye kubura ndetse Kisekedi na General Neva bategetse ko urugamba rukomeza bagakomeza guhangana n'abarwanyi ba M23. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko inama yabereye mu ntara ya Gitega yafashe imyanzuro ikomeye cyane yo gukomeza urugamba. General Neva muri iri joro ngo yavuganye na Kisekedi ndetse ngo bemeranijwe ko urugamba rukomeza mu gace ka Kamanyora no mu bice bya Uvira aho abarundi bakomeza kurwana. Amakuru aremeza ko indege z'igisirikare cya FARDC zikomeje guhagurukira i Bujumbura maze zikarasa mu bice birimo abarwanyi ba M23. Ni ibintu rero abarwanyi ba General Makenga ngo bataza kwihanganira kandi bakaba bateguje igisirikare cy'u Burundi ko kiza kubona ishyano rikomeye. Umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana akorera mu Cibitoke aremeza neza ko imirwano irimo kubica bigacika ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Muri kano gatondo k'igenekerezo rya 4 urugamba rurakomeye cyane nyuma y'aho abasirikare b'u Burundi bapfushije abasirikare benshi ku rubuga rw'imirwano. Ntacyo byatanze kuko General Neva yatanze ayandi mabwiriza mashyashya yo gukomeza kurwana. Urwamo rw'amabombe rurimo kumvikana. Indege z'intambara muri kano gatondo zirimo kurasa ku barwanyi ba M23, ibintu ngo bishobora guteza uburakari bukomeye cyane kuri M23 nayo ikarekura amabombe iyohereza mu gisagara cya Bujumbura. Hari ubwoba bwinshi cyane ko imirwano ishobora rwose kwibasira umujyi wa Bujumbura maze abarwanyi ba M23 bakawuteraho za misile.
Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi nuko abantu benshi cyane barimo gutabwa mu mvuto mu gisagara cya Bujumbura. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega cyane cyane nibo barimo kwibasirwa. Amakuru yizewe aravuga ko mu ijoro ryakeye igipolisi ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bataye muri yombi abantu barenga 100 mu gisagara cya Bujumbura. Hari inyubako zituwemo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyane cyane abo mu mugambwe wa CNL batawe mu mvuto bagirizwa gukorana na Agathon Rwasa ndetse n'imigwi ishaka gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva. Nk'uko nabibabwiye ku munsi w'ejo, umushingamateka Agathon Rwasa yarahagaritswe n'inzego zijejwe iperereza mu gihugu cy'u Burundi. General Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi yatanze amabwiriza yo gufata Agathon Rwasa, nawe yari yabitegetswe na General Neva. Amakuru aravuga yuko Agathon Rwasa ndetse n'abanywanyi biwe barimo kuregwa ibyaha byo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva. Amakuru rero akemeza ko mu ijoro ryakeye abantu barenga 100 bahagaritswe n'igisirikare ndetse n'igipolisi cy'u Burundi bagirizwa kujya mu mihari y'iterabwoba igamije kuvanaho ubutegetsi bwa CNDD FDD. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza neza ko aba batawe muri yombi benshi ari abo mu mugambwe wa CNL. Amakuru rero akemeza ko ubutegetsi bwa Gitega burimo guta mu mvuto abantu bose bigaragara yuko ngo babangamiye intwaro ya CNDD FDD. Umushingamateka Agathon Rwasa yatawe muri yombi ku munsi w'ejo. Kugeza n'ubu ngubu ntago amakuru yiwe yari yamenyekana. General Ildefonse Habarurema atwara iperereza niwe yategetse ko Agathon Rwasa bamuta muri yombi. Hari amakuru yamenyekanye yemeza yuko ubutegetsi bwa Gitega burimo kurementanya bumushinja ibyaha byo gushaka gutembagaza ubutegetsi, dore yuko amatora y'abashingamateka yegereje ndetse ubutegetsi bwa Gitega bukaba bwaramwangiye kwiyamamaza. Amakuru rero akavuga yuko mbere yuko amatora aba mu Burundi, ubutegetsi bwa Gitega bushaka gufunga Agathon Rwasa ndetse n'abandi bantu bose bashyigikiye Agathon Rwasa bakaba barimo gutabwa mu mvuto. Mu gihe abashyigikiye Agathon Rwasa barimo gufungwa mu gihugu cy'u Burundi, abavuga ikinyarwanda ndetse n'abanyamurenge nabo barimo kwibasirwa bikomeye. Imbonerakure zirimo kubata muri yombi, bamwe zikababoreza akagufa zibagiriza ko ari intasi za M23 n'igihugu cy'u Rwanda. Ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo kwibasira abaturage ba Kongo ndetse n'abanyarwanda bikomeje kwiyongera i Bujumbura, mu gihe M23 nayo irimo guhangana n'abasirikare b'u Burundi. Amakuru aremeza neza ko imbonerakure zirimo kuboreza abantu akagufa ndetse imbonerakure n'igipolisi cy'u Burundi bakaba bongeye guta muri yombi abantu babarirwa mu 300 bagirizwa ko ngo ari intasi za M23 mu gihugu cy'u Burundi. Nk'uko nabibabwiye mu mpfunyapfunyo kandi muri aya makuru turababwira ko Perezida Tshisekedi ibintu byamukomeranye. Perezida Tshisekedi ashobora guhunga igihugu. Hari amakuru avuga ko Tshisekedi ibintu byamukomeranye ku rwego rwo hejuru. Abategetsi bo mu makungu bakomeje gusaba Tshisekedi ko yaganira n'abarwanyi ba M23. Tshisekedi wewe rwose ntabwo abikozwa, aravuga yuko adashobora kuganira n'inyeshyamba za M23. Tshisekedi avuga yuko azarwana n'igihugu cy'u Rwanda, avuga yuko aricyo gifasha abarwanyi ba M23. Umuryango w'ubumwe bwa Afurika ukomeje gusaba Tshisekedi ko yaganira n'inyeshyamba za M23, ariko Tshisekedi wewe ntabwo abikozwa. Hari amakuru avuga yuko Tshisekedi ashobora guhunga igihugu agahungira mu Bubiligi, ndetse abandi bakemeza yuko ashobora guhungira mu gihugu cya Angola kubera ko ibintu byamukomeranye cyane muri Kongo. Hari amakuru avuga yuko abajenerali bashobora kumukorera kudeta, ndetse ibihugu bya rutura bikaba byamuburiye bikamubwira yuko nataganira na M23 ubutegetsi bwiwe bushobora gutembagazwa. Amakuru arimo kutugeraho aremeza ko Tshisekedi ibintu byamukomeranye. Abajenerali ngo bararakaye mu buryo bukomeye, ndetse ngo hari abajenerali bakorana na Joseph Kabila bashobora gutembagaza intwaro ya Tshisekedi.
Hari ibihugu by'amakungu byatangiye kumuburira bimubwira yuko ashobora guhunga cyangwa se akemera kuganira n'abarwanyi ba M23. Kuganira na M23 rero Tshisekedi ntabwo arimo kubikozwa. Amakuru aremeza yuko yaba rwose agiye guhungira mu gihugu cy'Ububiligi, ayandi makuru akavuga yuko ashobora guca mu gihugu cya Angola, aho ashobora kumara igihe gito cyane akabona kwerekeza mu Bubiligi. Ibintu byadogereye mu gihugu cy'u Burundi. Intambara ya M23 n'abasirikare b'u Burundi irimo kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Imirwano ikomeye cyane irimo kubera ku mupaka w'u Burundi na Kongo, ariko amakuru arimo kutugeraho muri kano kanya aremeza neza ko intambara yamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Amasase arimo kuraswa n'abarwanyi ba M23 arimo kugwa mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi nabo bashinze intwaro zabo mu gihugu cy'u Burundi, barimo kurasa muri Kongo ku barwanyi ba M23. Ku munsi w'ejo abasirikare b'u Burundi nibo batangije imirwano ikomeye ku barwanyi ba M23. Abasirikare b'u Burundi nibo bashinze intwaro zikomeye mu Burundi, ndetse izindi bazishinga ku mupaka w'u Burundi maze batangira kurasa muri Kongo. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aravuga ko amasase ya M23 yatangiye kugwa mu gihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo. Amasase arimo kuraswa n'abarwanyi ba M23 mu rugamba rukomeye cyane ku mupaka w'u Burundi na Kongo yatangiye kugwa mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru yizewe arimo kuvuga ko abaturage batangiye guhunga, ndetse ko ubwoba ari bwose mu gisagara cya Bujumbura. Hari ubwoba ko abarwanyi ba M23 baba bagiye gutangiza ibitero bigamije kwigarurira igisagara cya Bujumbura. Uyu munsi ku igenekerezo rya gatatu kuva mu masaha ya gatondo ibintu byadogereye. Habaye urugamba rukomeye cyane ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Abarwanyi ba M23 barasanye n'abasirikare b'u Burundi, ivumbi riratumuka. Abasirikare b'u Burundi barimo gukoresha intwaro zikomeye cyane barasa muri Kongo, bakarasa ku barwanyi ba M23. Hejuru y'iyi mirwano ikomeye cyane, aho abarundi bashinze intwaro ku mupaka wabo bakaba barimo kurasa muri Kongo, indege z'intambara z'igisirikare cya Kongo ndetse n'indege z'abarundi zirimo guhagurukira ku kibuga cy'indege i Bujumbura, maze zikarasa mu kibaya cya Rusizi no muri teritwari ya Warungu muri Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba M23 batanze gasopo ku butegetsi bwa Gitega. Bavuze yuko ibikorwa by'ubushotoranyi bw'abasirikare b'u Burundi aho barimo kurasa muri Kongo bari mu Burundi ngo bitaza gusiga ubusa. Abarwanyi ba M23 bateguje igisirikare cy'u Burundi ko baza kwihorera kandi ko baza kwishyura ibikorwa byabo barimo gukora byo kurasa muri Kongo. Amakuru rero aremeza ko ubwoba ari bwose mu gihugu cy'u Burundi. Abaturage baturiye umupaka wa Kongo n'igihugu cy'u Burundi barimo guhunga berekeza i Bujumbura, abandi barimo kujya mu bice byerekera kure cyane y'umupaka wa Kongo n'u Burundi. Muri komine Rugombo abaturage bahunze ibice byegereye umupaka wa Kamanyora. Abaturage bahunze bava hafi y'umupaka w'u Burundi na Kongo. Mu bice bya Gatumba naho harimo kugaragara urujya n'uruza rw'abaturage barimo kuva muri Gatumba berekeza i Bujumbura rwagati. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye ku rubuga rw'intambara mu gace ka Gatumba, ayandi akaba arimo kuva mu Rugombo. Aremeza neza ko amasase arimo kuraswa n'abarwanyi ba M23 yatangiye kugwa ku butaka bw'u Burundi. Ndasubiramwo. Hari ibibombe birimo kugwa ku butaka bw'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi barimo kurasana na M23 maze nayo ikabasubiza mu buryo bukomeye. Amasase yatangiye kugwa mu gihugu cy'u Burundi. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aravuga ko iki ngiki ari ikimenyetso kibi cyane cyerekana ko abarwanyi ba M23 biteguye kwirwanaho. Ngo ntago abarundi bagomba kwibwira ko bari buze kurasa M23 bari mu Burundi maze nayo ikabihorera bagakomeza kuyirasa. Ngo nta kabuza M23 nayo yatangiye kwirwanaho.
hari ubwoba bwinshi ko ibibombe ndetse n'ibitwaro biremereye cyane bya M23 bishobora kwibasira igisagara cya Bujumbura. Muri Bujumbura ubwoba ni bwose, abasirikare benshi cyane barimo kugaragara mu gisagara cya Bujumbura. Ku mupaka w'u Burundi na Kongo ibitwaro biremereye by'igisirikare cy'u Burundi birimo kumisha urufaya rw'amabombe muri Kongo. Abasirikare benshi b'u Burundi barimo kugaragara mu gace ka Gatumba, abandi barimo kugaragara mu misozi ya Kamanyora, aho barimo guhangana mu buryo bukomeye n'abarwanyi ba M23. Umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana uri muri Cibitoke aravuga ko intambara irimo gusatira neza igihugu cy'u Burundi. Intambara yamaze kugera mu Burundi, amabombe arimo kugwa mu gihugu cy'u Burundi. General Neva ibintu byamukomeranye ndetse abihweza ibya gisirikare baravuga ko yakoze ikosa rikomeye ryo kurasa kuri M23 akoresheje imbunda zishinze mu gihugu cy'u Burundi. Indege z'intambara za FARDC ndetse n'indege z'abarundi nazo ziriwe zimereye nabi cyane abarwanyi ba M23 mu kibaya cya Rusizi ndetse na teritwari ya Warungu. Abarwanyi ba M23 rero bariye Karungu, baravuga ko byanga bikunda bagomba gusubizanya n'ibitero by'igisirikare cy'u Burundi, kandi nta kabuza umujyi wa Bujumbura uri mu kaga gakomeye. Amakuru arimo kongeraho aravuga ko igisirikare cyatangiye guteguza abaturage ko ibyago bikomeye bishobora kwibasira igisagara cya Bujumbura. Abasirikare n'intwaro zikomeye birimo kugaragara mu mujyi wa Bujumbura. Panike generale irimo kugaragara mu mujyi wa Bujumbura, ndetse birimo kwibonekeza ko General Neva arimo gukwegera abarundi akarambaraye. General Neva yari yohereje abasirikari ibihumbi n'ibihumbi muri Kongo ngo bajye gutangira M23 bayibuze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Barundi kazi, ndagira ngo mbamenyeshe ko nta kimenyetso na kimwe cyerekanaga ko M23 izatera u Burundi. Oya rwose, ntabwo M23 yari ifite umugambi wo kurwana n'abasirikare b'u Burundi. Ntabwo M23 ifite umugambi wo kurasa mu Burundi, ahubwo ubutegetsi bwa Gitega nibwo bwatangiye ubushotoranyi bukomeye. Abasirikare b'u Burundi bashinze intwaro zabo mu Burundi maze batangira kurasa muri Kongo mu bice M23 irimo kugenzura. Aka ni agasomborotso gakomeye cyane ubutegetsi bwa Gitega burimo gukora. Bidateye kabiri, indege z'intambara za FARDC zirimo Sukhoi Su-25 na za kajugujugu zihambaye za gisirikare zirimo guhagurukira i Bujumbura maze zikarasa M23. Ibingibi rero ngo ni ubushotoranyi bukomeye M23 itakwihanganira, ndetse ngo igiye gusubizanya mu buryo bukomeye n'igisirikare cy'u Burundi. Umujyi wa Bujumbura rero uri mu kaga. Barundi kazi, mwebwe muri Bujumbura ndetse n'abegereye umupaka wa Kongo, ndabamenyesha ko ibintu byabakomeranye. Nyamuneka muragabe kuko imirwano irimo gusatira igihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega bwabakwegeye akarambaraye. Abarwanyi ba M23 bagiye gucecekesha intwaro z'u Burundi zirimo kubarasaho ziri mu gice cy'u Burundi. Hashize iminsi ubutegetsi bwa Gitega burimo guteguza abaturage bubabwira ko intambara igiye kwegera igihugu cy'u Burundi. General Neva arimo kurwana umuhenerezo kugira ngo arebe ko yavana M23 ku mupaka wa Kongo n'u Burundi. Ariko ndabamenyesha ko ubutaka M23 irimo kugenzura ari ubutaka bwa Kongo. Ni ubutaka bwa Kongo M23 irimo kugenzura, ntabwo ari ubutaka bw'u Burundi. Icyananiye General Neva ni ukwiyakira akemera ko agiye guturana n'inyeshyamba. Ni inyeshyamba ziri muri Kongo, ntabwo ziri mu Burundi. Kuba rero arimo kuzirasaho bivuze yuko yatangije intambara kuri M23, ndetse M23 nayo igomba kwirwanaho mu buryo bukomeye. Hari amakuru avuga yuko intwaro za M23 zishobora kurasa neza mu gisagara cya Bujumbura batiriwe bambuka umupaka ngo berekeze mu gihugu cy'u Burundi. Hari ubwoba rero ko M23 yakwihorera maze ikamisha urufaya rw'amabombe mu gisagara cya Bujumbura.
Amakuru arimo kutugeraho avuye mu Gatumba ndetse no mu Rugombo aremeza neza ko ibibombe byatangiye kugwa muri kariya gace. Abasirikare b'u Burundi baravuga ko nabo bageramiwe cyane ndetse ko M23 nayo yatangiye gukoresha indege z'intambara mu guhangana n'abasirikare b'u Burundi. Muri iri joro ry'igenekerezo rya gatatu rishyira igenekerezo rya kane, amakuru yizewe aravuga ko M23 nayo yahagurukije Sukoyi. Ya Sukoyi bafatiye ku kibuga cy'indege mu mujyi wa Goma nayo irimo kumisha urufaya rw'amabombe ku basirikare b'u Burundi ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Imirwano irakomeye cyane kandi amakuru aravuga yuko abasirikare b'u Burundi baba batangiye kwirukanka barimo guhunga basubira mu bice byinshi byo mu gihugu cy'u Burundi aho barimo gukinjura bava ku mupaka wa Kongo. Amakuru arimo kongeraho muri kano kanya aravuga ko M23 yakamejeje. M23 irimo guhondagura mu buryo bukomeye abasirikare b'u Burundi. Amakuru arimo kongeraho aremeza ko abasirikare benshi barimo kugwa ku rubuga rw'imirwano. Hari amakuru yemeza ko hari umusirikare ukomeye w'u Burundi wacakiwe matekwa n'abarwanyi ba M23. Amakuru kandi akavuga ko abasirikare baba bagera mu 100 nabo ngo baba bacakiwe ku rubuga rw'imirwano. Aya makuru yose ndetse n'ayandi makuru akomeye arimo kuvugwa mu Burundi turaza kuyagaruka ko mu makuru yacu ari imbere. Turaza kugaruka ku byabereye ku rubuga rw'imirwano ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Mu makuru yacu ari imbere turaza kubabwira ibyago bikomeye cyane biriko birashikira abasirikare b'u Burundi. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi nuko umushingamateka Agathon Rwasa yamaze gutabwa mu mvuto. Umushingamateka rurangiranwa mu gihugu cy'u Burundi ari we Agathon Rwasa yamaze gutabwa mu mvuto n'ubutegetsi bwa Gitega. Amakuru aremeza ko yafunzwe ari kumwe n'uyundi mujenerali akomeye mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru turimo kuronka aremeza ko ubutegetsi bwa Gitega burimo kumwagiriza ibyaha byo gukorana n'imigwi yitwaje ibirwanisho hagamijwe gutembagaza intwaro ya Generali Evariste Ndayishimiye. Amakuru rero aravuga yuko Generali Ildefonse Habarurema atwara iperereza ari we yahagaritse Agathon Rwasa ndetse akaba yageze mu biro byiwe aho arimo kubazwa ibibazo bikomeye cyane byerekeranye no gushinga imigwi y'iterabwoba ishaka gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega barimo gutabwa mu mvuto. Ndetse hari amakuru yemeza yuko abasirikare bakomeye mu Burundi nabo ngo baba bageramiwe mu buryo bukomeye kuko General Neva yatangiye kubata mu mvuto umwe kuri umwe. Amatohoza yakozwe mu gihugu cya Kenya yamaze kugaragaza yuko Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yateye inkunga imyigaragambyo y'urubyiruko rwamaganaga ubutegetsi bwa Ruto. Ndasubiramwo. Amaperereza yakozwe mu gihugu cya Kenya yamaze kugaragaza yuko Perezida Tshisekedi yateye inkunga imyigaragambyo yo mu gihugu cya Kenya yari igamije kwamagana Perezida Ruto n'umugambi wo kongera amatagisi n'amakori mu gihugu cya Kenya. Iyi myigaragambyo yakozwe n'urubyiruko rwitaziriye akazina ka Generation Z. Amakuru rero akemeza yuko ubutegetsi bwa Kongo bwateye inkunga iyi myigaragambyo hagamijwe kuvanaho ubutegetsi bwa Perezida William Samoei Ruto. Amaperereza yakozwe mu gihugu cya Kenya arerekana neza ko imyigaragambyo yabaye muri Kenya mu mwaka uheze w'ibihumbi 2024. Ubutegetsi bwa Kongo bwayigizemo uruhare. Perezida Tshisekedi ngo yagize uruhare mu gutanga amamiliyoni y'amadolari y'amanyamerika ndetse ngo yashyigikiye cyane abigaragambyaga bamaganaga ubutegetsi bwa Perezida William Ruto. Hari amakuru yemeza yuko ibi byose byafatiye ku ntambara yari irimo kubera mu buseruko bwa Kongo aho ubutegetsi bwa Kongo bwavugaga ko Kenya ishyigikiye M23. Hari amakuru kandi yemeza ko Perezida Tshisekedi na n'ubu ngubu ngo agikomeje imigambi yiwe yo gushyigikira abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Kenya binyuze mu myigaragambyo.
Aya makuru kandi agakomeza yemeza yuko Perezida Tshisekedi ngo yabonanye na bamwe mu rubyiruko rutavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya, ndetse ngo akabatera inkunga ikomeye cyane mu myigaragambyo yamaganaga iyongerwa ry'imisoro mu gihugu cya Kenya, ndetse imyigaragambyo yaje guhindura isura aho urubyiruko rwatangiye kwigaragambya rwamagana William Samoei Ruto urongoye igihugu cya Kenya. Ibi byose rero ngo Tshisekedi yabigizemo uruhara rukomeye cyane. Muri aya makuru yacu rero turaza kurabira hamwe impamvu zikomeye ibimenyesha amakuru byo muri Kenya birimo gutangaza bivuga ko arizo zatumye Tshisekedi ashyigikira abataravugaga rumwe n'ubutegetsi, ndetse agashyigikira imyigaragambyo yari igamije kuvanaho ubutegetsi bwa Ruto. Muri aya makuru yacu kandi turaza kurabira hamwe imigambi ya Tshisekedi yo kuvanaho ubutegetsi bwa bimwe mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru aravuga yuko uyu mugambi Tshisekedi awufite no mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu gihugu cya Uganda. Hari amakuru avuga ko Tshisekedi arimo gutera inkunga abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda. Ibingibi byo rwose ngo ni ibintu arimo gukora ashishikaye cyane, kuko avuga ko igihugu cya Uganda nacyo gifasha abarwanyi ba M23. Amakuru kandi yitangarijwe na Tshisekedi ubwiwe nuko ngo azakora ibishoboka byose akavanaho ubutegetsi bw'u Rwanda. Muri aya makuru yacu rero turaza kurabira hamwe iyi migambi ya Perezida Tshisekedi yamaze gutahurwa. Muri aya makuru yacu kandi turaza kurabira hamwe amakuru y'urugamba mu buseruko bwa Kongo. Abarwanyi ba M23 barimo gusatira umujyi wa Butembo. Amakuru aravuga yuko bageze mu birometero bike cyane berekeza mu mujyi wa Butembo. Hari panike generali mu mujyi wa Butembo uherereye muri teritwari ya Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru. Uyu mujyi wa Butembo ni umujyi w'ingenzi cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, ukaba umujyi wa kabiri ukomeye cyane nyuma y'umujyi wa Goma, ari nawo cyicaro gikuru cy'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru rero aremeza yuko nyuma y'umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu, abarwanyi ba M23 baba bagiye kwigarurira ubundi mujyi ukomeye cyane, umujyi wa Butembo. Muri aya makuru yacu turaza kugaruka ku rugamba rurimo kubera muri kariya gace. Muri aya makuru kandi turaza kuraba ku mirwano irimo kubera mu kibaya cya Rusizi, ndetse n'imirwano ikomeye cyane irimo gushyamiranya FARDC na Twirwaneho mu gace ka Minembwe. Amakuru yacu kandi araza kwibanda cyane ku mirwano ikomeye irimo kubera muri teritwari ya Walungu, aho indege za FARDC n'abarundi barimo kurasa ku barwanyi ba M23. Niba utarafyonda subscribe rero aka ni akaryo keza ko kugira ngo ukandeho maze uzajye uronka amakuru yacu umwanya ku mwanya. Nk'uko nari nabibabwiye mu mpfunyapfunyo, amatohoza yakozwe mu gihugu cya Kenya yamaze kugaragaza yuko imyigaragambyo yabaye mu mwaka ushize yo kwamagana ubutegetsi bwa William Ruto ndetse no kwamagana iduzwa ry'amatagisi n'amakori mu gihugu cya Kenya, ubutegetsi bwa Kongo bwayigizemo uruhare rukomeye. Amatohoza yakozwe yerekana ko Perezida Tshisekedi yateye inkunga Generation Z, urwaruka rwari rurimo kwigaragambya rwamagana iduzwa ry'imisoro ndetse n'amatagisi n'amakori mu gihugu cya Kenya. Amakuru akemeza neza ko Perezida Tshisekedi yabikoze kubera inzika ndetse n'urwango afitiye William Ruto. Amakuru avuga yuko Tshisekedi ngo yamaze gutahura ko William Ruto ashyigikiye abarwanyi ba M23 ndetse ko ngo William Ruto ashyigikiye igihugu cy'u Rwanda. Amakuru yizewe arimo guturuka muri Kenya aremeza ko mu nama y'abakuru b'ibihugu bya EAC yegeze kubera i Burundi, igihe Perezida Tshisekedi yatukaga General Jeff Nyaga wari urongoye abasirikare ba EAC ngo ariho inzika yatangiriye. Perezida Tshisekedi ngo yabonye neza ko William Ruto ashyigikiye M23 ndetse ko ngo William Ruto ari ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda. Ngo mu minsi yakurikiyeho yagiye abona neza ko abasirikare ba Kenya bari muri Kongo rwose ngo ntacyo bari kumufasha ngo arwanye M23, ndetse ngo Perezida William Ruto yagiye abwira Tshisekedi inshuro nyinshi ko agomba kuganira n'abarwanyi ba M23.
Ibi ngo byarakaje Tshisekedi mu buryo bukomeye, maze nawe amurwara inzika ashaka n'uburyo bwo kumutembagaza ku butegetsi. Igihe cyarageze rero itegeko ryo kongera imisoro muri Kenya rijyanwa mu nteko ishinga amategeko. Ibingibi byabaye iturufu ikomeye cyane yo kwigaragambya kuri Generation Z. Abatari bashyigikiye itegeko ryongera imisoro muri Kenya biraye mu mihanda barigaragambya, maze Tshisekedi nawe abona inzira yo kubatera inkunga. Amakuru yemeza yuko yatanze amamiliyoni y'amadolari y'amanyamerika yaguraga ibipfungurwa byagaburiraga urwaruka rwari ruri mu mabarabara ya Kenya rwigaragambya. Ndetse amakuru akemeza neza ko Perezida Tshisekedi yahuye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya, cyane cyane urwaruka mu mujyi wa Nairobi rwari rurimo kwigaragambya rwamagana William Ruto. Amakuru yemeza ko urwango rwa Tshisekedi kuri William Ruto rushingiye ku ntambara irimo kubera mu buseruko bwa Kongo, aho FARDC irimo kurwana na M23. Ngo byagaragaye yuko ubutegetsi bwa Kenya bwashyigikiye M23, ndetse ngo mu nama zose zabaye muri EAC byagaragaye ko William Ruto yashyigikiye igihugu cy'u Rwanda, ndetse akavuga ko abasirikare ba Kongo badakwiye gukomeza kurwana, ahubwo ko hakwiye kujyaho agahenge maze ubutegetsi bwa Kongo bukaganira na M23. Ibingibi rero ngo byarakaje Tshisekedi mu buryo bukomeye, ndetse ngo nawe yarabonye akaryo keza ko gutembagaza ubutegetsi bwa William Ruto. Amatohoza yakozwe muri Kenya yamaze kugaragaza yuko General Chiwewe wari urongoye igisirikare cya Kongo ndetse na Perezida Tshisekedi bagize uruhare mu gutembagaza ubutegetsi bwa Ruto, ariko bikabata w'amazi. Bakoze ibishoboka byose ngo bashyigikire urwaruka rwari rurimo kwigaragambya, ndetse ngo baruhaye amamiliyoni y'amadolari y'amanyamerika binyuze muri bamwe mu banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya. Kugeza ubu rero ibimenyesha makuru muri Kenya biravuga yuko William Ruto nawe rwose ngo yaba yamaze kubimenya ko ubutegetsi bwa Kongo ari ikibazo gikomeye cyane ku mutekano wa Kenya. Ngo Tshisekedi ntabwo ari umuntu wo kwizerwa. William Ruto nawe ngo afite inzika ikomeye cyane kuri Tshisekedi ku buryo ngo amuciye urwaho yamubirandura mu buryo bukomeye. Nk'uko nari nabibabwiye mu mfunyapfunyo muri aya makuru yacu, nababwiye ko twerekeza ku rubuga rw'imirwano mu gace ka Butembo ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo, aho urugamba rukomeye cyane. Uyu munsi imirwano ikomeye cyane irimo kubera mu kibaya cya Rusizi. Abarwanyi ba M23 barimo guhangana n'abasirikare b'u Burundi. Imirwano irakomeye cyane kandi irimo gusatira umupaka w'igihugu cy'u Burundi. Indege z'intambara za FARDC zirimo guturuka mu Burundi maze zikajya kurasa ku barwanyi ba M23 muri Kongo. Abarwanyi ba M23 nabo barimo guteguza igihugu cy'u Burundi ko cyaba kirimo kwikwegera akarambaraye, kandi ko ibyo barimo gukora rwose bitazasiga ubusa, ko M23 izihorera. Urugamba rurakomeye cyane ndetse indege za FARDC zirimo kurasa muri teritwari ya Walungu muri Kivu y'Amajyepfo. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane muri kariya gace. Imirwano kandi irakomeye cyane mu gace ka Minembwe muri teritwari ya Fizi. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko abarwanyi batwirwaneho barimo guhangana n'igisirikare cya FARDC kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya gatatu. Abanyamurenge barimo kwicwa, inka zabo zirimo gushimutwa n'abamayimayi ndetse na FARDC. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko imihana barimo kuyitwika ndetse ko abigeme barimo gukubagurwa ku manywa y'ihangu. Amakuru arimo kuva mu Minembwe aravuga ko ibintu byadogereye. FARDC irimo kurasa abanyagihugu. FARDC irimo gushimuta inka z'abaturage, ndetse ibi byose birimo gukorwa ku mabwiriza ya Tshisekedi n'igisirikare cya FARDC. Abanyamurenge barimo gutakamba batabaza, ariko biragaragara ko nta witeguye kubatabara kuri iyi nshuro. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko abarwanyi ba M23 nabo bakiri mu misozi ya Uvira barimo kugerageza kwerekeza muri Minembwe ngo barebe ko batabara bakize abanyamurenge barimo kugirirwa nabi na FARDC n'abamayimayi.
nk'uko nari nabibabwiye mu mpfunyapfunyo kandi muri kano kanya turiko turavugana umujyi wa Butembo ugiye kugwa mu minwe y'abarwanyi ba Generali Makenga. Umujyi wa Butembo urimo kugarizwa n'abarwanyi ba M23. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aravuga yuko abasirikare ba Kongo bari muri Butembo bamaze kwirukanka bagahunga. Abazarendo ndetse n'abasirikare ba FARDC basahuye za magaze ndetse n'amabutike y'abanyagihugu. Amakuru aravuga yuko mu mujyi wa Butembo harimo kugaragara panike generali. Hari ubwoba bwinshi cyane ndetse amakuru akemeza yuko abaturage benshi bamaze gufunga ibikorwa byabo mu mujyi wa Butembo. Abarwanyi ba M23 ngo bageze mu ntera y'ibirometero 5 gusa berekeza mu mujyi wa Butembo. Hari ubwoba bwinshi ku gisirikare cya Kongo n'ubutegetsi bwa Kisekedi ko uyu mujyi wa Butembo nawo waba ugiye gucakirwa n'abarwanyi ba Generali Makenga.